Abantu benshi bati ibiba mu Burundi ntaho vyigeze biba kw'isi. Ese mwomenya ko urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni rwoba rwaheze kuri uyu munsi? Ni ingingo tugiye kugarukaho ku buryo burambuye. Ntuze gucikwa rero, twabateguriye amakuru ku buryo burambuye. Bunyoni rero yaraye ahejeje kuburana giturumbuka bitandukanye n'ivy'abantu bari biteze ko urwo rubanza ruzomara iminsi igera kuri itatu. Kimwe rero mu bintu bitangaje ni umuvuduko runo rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni ruriko. Ku munsi w'ejo gusa General Bunyoni rero yaraye ahejeje kuburana ivyaha indwi yagirizwa. Bibiri muri vyo yabiburanye mu mwiherero, harimwo icaha co kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amangentegete, be n'icaha co gutuka umukuru w'igihugu ngo ni vuvuzera, hamwe n'umushikiranganji wa mbere ngo ni impene. Sentare Ntahinyuzwa ntiyashatse ko abari ngaho rero bavyumva uko bimeze. Bunyoni we rero akaba yariko arasaba ko vyose bivugwa ku mugaragaro, baramwankira. Mukaza gukurikira rero amakuru mashasha avugwa kuri urwo rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni hamwe n'ababuranye uyu munsi, harimwo Colonel Destino Bapfumukeko hamwe na Colonel Desire Uwamahoro hamwe na Kome Niyonsaba yahoze ajejwe inyubako za Alain Guillaume Bunyoni. Atagihindutse rero imburano zose zirashobora kurara ziheze uno munsi nyene. Abantu benshi bakavuga bati none mu butungane bw'u Burundi vyoba vyifashe gute? Ese koko ingingo izofatirwa Alain Guillaume Bunyoni yaje kuburana yarafashwe? Benshi rero bagahita bavyemeza. Muri aya makuru tugiye kugaruka ku vyatangarijwe muri urwo rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni rumaze igihe gito ugereranije n'ingene abantu bariko baravyumvira. Muri aya makuru rero kandi turaza kubagezaho inkuru y'umupolisi yishe witwa Jonathan Hokubwayo. Ese yohava acibwa urubanza rw'ikibiriraho? Twabagejeje ko rero inkuru yubaje y'umusore w'imyaka 24 yitwa Jonathan Hokubwayo yishwe arashwe n'umupolisi ashaka kumutwara umukufi canke shenete mw'ijoro ryo kuwa gatanu heze ku itariki ya 24 kwezi kwa gatanu 2024. Turaza rero kugaruka kuri uwo yamwishe. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Iyi ni Imboneshakure ya Hejuru TV ukurikiraniraho amakuru avugwa muri politike, gateka kazina muntu, ubutungane, ibivuga mu kibano, inkuru ziba zaranyegejwe n'ibindi vyinshi tubatoriza fashiwe n'abasoko yacu dufise irya nino kw'isi. Turaguhaye kaze. General Alain Guillaume Bunyoni twabandanije kubigaruka ko yaraye yagirijwe ko yasabye Tanzania kumufasha gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni na bagenzi be rwaratangiye ku munsi w'ejo mu gice c'iyungururizo muri Sentare Ntahinyuzwa. Nk'uko rero vyabaye ubwa mbere, urubanza rwabereye mw'ibohero rikuru rya Gitega mu ntara y'Icese yari irongowe na Emmanuel Gateretse n'umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa. Ivyavugiwe muri urwo rubanza ntibitandukanye cane n'ivyavuzwe mu rubanza rwa mbere. Yaba ibibazo yaba inyishu za Alain Guillaume Bunyoni birasa cane n'ivyavuzwe mu rubanza rwo muri Munyonyo 2023. Tukaza rero no kugaruka ku zindi nkuru ku bibazo bikuru bikuru vyahavugiwe. Kimwe rero mu vyo Alain Guillaume Bunyoni yisiguye ko nuko umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye yasavye Tanzania kumufasha, no Alain Guillaume Bunyoni akaba yarayasubiriye. Twibutsa ko CNDD-FDD ikorana cane n'umugambwe CCM utwara igihugu ca Tanzania. Muri ibi vyagirije rero no muri izi nsiguro harumvikanamwo n'ikintu giteye ubwoba. Alain Guillaume Bunyoni arashira habona kurusha n'ivyo bamwagiriza. Uburundi busa no gutwarirwa muri Tanzania kugeza no hana abategetsi bakuru mu bibagoye batabaza umugambwe CCM ubwo ubaje hagati. Ni ikintu cizwe neza gishobora kuvyara icaha gikomeye ku bategetsi b'u Burundi, bakagirizwa rero ko bamenye amabanga y'igihugu hamwe n'ubugambanyi. Birakenewe rero no ko hamenyekana neza ingene abatwara Burundi bahabwa amategeko na Tanzania. Twanabigarutseho mu buryo bw'impfunyapfunya dutangura aya makuru. Kimwe mu bintu bitangaje ni umuvuduko urwo rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni ruriko. Ku munsi w'ejo gusa General Alain Guillaume Bunyoni yagarutse kandi yanisiguye ku vyaha bishika ku ndwi
Ibi rero muri vyo yabiburanye mu mwiherero, ariko kandi sentare Ntahinyuzwa ntiyashatse ko abari ngaho bavyumva uko bimeze, nk'uko n'ubundi vyagenze muri Mukiza umwaka uheze wa 2023. Ibintu vyose rero bariko bavyirukansa kugira ngo abantu batumviriza ivyo Alain Guillaume Bunyoni aba ariko arasigura ku vyaha yagirizwa. Undi yaburanye Jean Colonel Destine Bafumukeko, bikaba bitegekanijwe ko uno munsi yaburana Colonel Desire Uwamahoro na Kome Niyonsaba. Gusa atagahindutse urwo rubanza uyu munsi rurarara rushizweho akadomo. Nk'uko vyari bimeze mu rubanza rwa mbere, biboneka ko ingingo zizofatwa muri urwo rubanza zamazwe gufatwa, biriko rero biraba bimeze nko uguheza ibwirizwa gusa. Abacamanza rero ntibagira inyota yo kumenya vyinshi ku biba biriko biravugwa mu nkuru zitandukanye, rero tukaza no kubigarukako mu masaha ari imbere. Umupolisi yice Jonathan Ndihokubwayo ahava acibwa urubanza rwe kibiriraho. Twaheruka kubaha inkuru rero babaje y'umusore w'imyaka 24 Jonathan Ndihokubwayo yishwe arashwe n'umupolisi yashaka kumutwara umugufi canke Jeannette mw'ijoro ryo kuwa gatanu heze ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatanu 2024 rishira ku wa gatandatu. Iryo bara rero ryabereye muri Kamenge, quartier Mirango, ibarabara rya 15. Miss Jonathan Ndihokubwayo rero yararashwe mu gahanga ca Rasanda bako kanya nyene. Umupolisi rero yarashe Jonathan Ndihokubwayo twarashoboye no kuronka amazina yiwe ni Caporal Chef Alexandre Rwasa, umwe mu bapolisi bararira umushingamateka Felix Mpozeriniga yahoze ari umushikiranganji muri leta ya nyuma ya Perezida Nkurunziza. Muri kino gihe Felix Mpozeriniga ni umwe mu bashingamateka ba CNL batandukanye na Agathon Rwasa. Agathon Rwasa rero maze bakurikira Nestor Girukishaka. Kuva afashwe mw'ijoro ryo kuwa gatanu, Caporal Chef Alexandre Rwasa akaba afungiye mu gasho ka zone Kamenge. Ejo haheze rero kari ku itariki ya 25 ukwezi kwa gatanu 2024, Alexandre Rwasa rero yararengutse kuri parike Ntahangwa, ariko hasubizwa inyuma ataburanye. Amatwi rero adusumira ngo hoba hariho n'abacamanza bagize ubwoba bwo kumviriza runo rubanza. Ntihamenyekanye impamvu rero barutinya, n'abaryango bo Miss Jonathan Ndihokubwayo bo baratewe n'amakenga n'ingene iyo dosiye ifata minenerwe, bakanatinya ko Alexandre Rwasa ashobora gutorokeshwa. Ntibatahura rero n'ingene umuntu yakoze icaha gikomeye gutya agumizwa mu gasho ka zone. Atagihindutse rero Caporal Chef Alexandre Rwasa arazana kurengukishwa uno munsi muri TGI Ntahangwa ku ntahe y'ikibirirako. Kimwe rero mu bitangaje n'ingene Alexandre Rwasa aza kurenguswa wenyene, kandi igihe bateraga Jonathan Ndihokubwayo na bagenzi we bari abantu bagera kuri 6. Muri bo rero haranavugwamo n'ubundi mupolisi yoba akorana na Alexandre Rwasa nyene. Turabandanye rero gukurikirana n'ico kibazo kugira ngo tumenye uko biraba avyifashe. Mu kinyamakuru SOS Media Burundi bandika inkuru zigiye zitandukanye, bavuga ko mu Rumonge abarwayi bariko barakorwako n'icikagurika ry'umuyagankuba ryisubiriza rikanamara n'umwanya muremure. Kuva ku munsi wa kabiri wa 21 Rusama haribonekeje icikagurika ry'umuyagankuba rikamara umwanya muremure. Ivyo rero bikaba bisongwa n'ubukene bw'ibitoro. Abarwayi rero barapfa mu bisata bikomakomeye vyo mu bitaro vya Rumonge mu bumanuko bushira irengero bw'Uburundi. Indongozi z'ivyo bitaro rero n'abajejwe intwaro basaba Regideso gusubira gutanga neza umuyagankuba kugira ngo ibitigiri vy'abapfa ntibibandanye biba umurengera. Umukenyezi umwe rero aturuka mu gihugu ca Kongo yarapfuye mw'ijoro ry'uyu wa kane rishira uwa gatanu, yari mu vyuma vyo guhemeramwo. Umuyagankuba rero waracitse, iminota 30 yaraheze bataraza imashini yatsa umuyagankuba. Umuvyeyi wacu yaciye apfa, niko uwo muri uwo muryango agaragaza akababaro, akamenyesha ko batabaje ababijejwe biba ivyo gusa. Umaze gupfa rero si uwo gusa, kuko kubw'amasoko y'iyo nkuru abana bavutse ataragira hamwe n'abakenyezi bakorwa mu kwibaruka barapfuye. Ngo ntituzi ibitigiri nyezina, ariko abapfuye baciye bajanwa mu buruhukiro. Niko umurwayi agaragaza akababaro, akaba rero afise n'amakenga ko ibintu bishobora kuba nabi. Ibura ry'ibitoro rero naryo rirasongera isibe, kuko amamashini yatsa umuyagankuba yose nta bitoro afise ku bitaro vya Rumonge. Ivyo rero bitana n'ikibazo gikomeye, kuko nta n'ikindi co kwikorako kugira ngo abagwayi bafashwe. Abarongoye ibitaro rero bakavuga ko barengewe. Ngo
baramaze gutabaza umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntituzokurikiranwe n'ubutungane dupfisha abantu benshi kubera iri cika ry'umuyagankuba. Ni kumwe mu baganga agaragaza umwiheburo. Turasabye Regideso ntisubire guca umuyagankuba muri iki gihe c'ikena ry'ibitoro. Gupfisha abantu benshi biranababaje, basi nibarindire bishire mu kibanza c'abagwaje abantu bagire n'izo mpuhwe. Ni kumwe rero mu ndongozi z'ibitaro vya Rumonge amenyesha. Mu nama rero yo ku munsi wa mbere wa 20 Rusama n'abajejwe ubuzi butandukanye kugira ngo barabire hamwe uko ibitoro bitangwa, buramatari w'intara ya Rumonge Leonard Niyonsaba yamenyesheje ko hamaze gupfa abana babiri. Amasoko rero mu baganga abo bana bari mu vyuma bibundikira. Kuri uwa gatanu rero uheze niho umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi ku bitaro vya Rumonge yaraciye mu buzi butandukanye bukorera ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Isaac Mbonihankuye ariko arondera imfashanyo y'ibitoro ku bw'isoko ryaho nyene. Ibindi bivugwa rero nuko Makamba abakozi babiri ba Copec boba bafunzwe. Ni Philomene Nzeyimana na Oscar Niyokuri bafungiye mu gasho k'ibiro vy'igipolisi muri komine Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Abagerageje rero bavuga ko kuva bahagarikwa batarigera basambishwa. Abagabo rero babiri barahagaritswe kuwa gatandatu wa 18 Rusama. Makuru rero ava mu begereye akavuga ko babanje kujanwa ku rugo rw'urongo igenereza mu ntara ya Makamba aho bahabarijwe umwidondoro. Bagorovye rero baciye bajanwa n'urongo igendereza Makamba mu gashogo ku biro vy'igipolisi muri komine ya Makamba. Begereye abo bagabo babiri rero bagasaba ko barekurwa kubera ko bafashwe atamutaye wo kubahagarika canke wo kubasaka utanzwe. Abo bagabo babiri rero barafashwe basazwe bari mu ndongo za Copec Nyanza Lake. Oscar Niyukuri yarajejwe kwishyuza amafaranga. Philomene Nzeyimana nawe akaba ari mu rwego nshingwantwaro aho muri Copec. Igihano rero hari abantu batandatu bagirizwe gusamvura imva y'umunyamwema rero nabo barahagaritswe. Inkuru rero tukaba twarayibagejejeho. Naha rero duhereje amakuru twari twabateguriye muri uyu mwanya. Mbasabe kugira ngo nimuze gucikwa n'ibindi bigiye bitandukanye kuri Imbonesha kuri Hejuru TV. Mukurikira fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda kuyuke no kubisangiza bagenzi be kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Imana ibahezagire.